Initeka n'umunezero ntangere vy'igusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzaguruka cane ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nka politike igisata c'ubutungane ndetse n'agateka kazina muntu. Benshi iyo bariko baragaruka ku kungene impfu z'abajenerali bakomeye muri CNDD-FDD zagiye zirakurikirana cane kuva mu mwaka wa 2015 baribaza ibintu vyinshi cane. Abenshi kandi nabo ico bamwe benshi bahuriza ko nuko aba bajenerali bose impfu zabo canke se bibihangange vyose impfu zavyo zagiye zirakurikirana ari impfu zagiye zirategurwa n'abategetsi n'ubundi bari bafadikanije amabanga mu mugambwe CNDD-FDD n'ubundi. Muri abo harazamwo General Adolphe Nshimirimana, hazemwo General Atanazi Kararuza ndetse n'urupfu rw'uwahora ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza navyo nkuko tuza kubigaruka ko. Gusa hanini muri aya makuru turaza kugaruka ku rupfu rwa General Adolphe Nshimirimana ndetse benshi bakibuka n'amajambo arengewe mu bunyunu bwo yitangarije ubwo ari mu rubanza akavuga ati nanyagiye kugira ntibangire nka General Adolphe Nshimirimana. Benshi kandi tubasubije inyuma gato mu mwaka wa 2014 baribuka ikete ryasimwe ko n'abajenerali 13 n'ibihangange 13 vy'ipete rya generali muri CNDD-FDD. Aba bariko barasaba president Nkurunziza gukuraho barengewe mu bunyoni ndetse na General Adolphe Nshimirimana. Aba bikanavuga ko bo nabo bari bafise uruhara rukomeye cyane mu rupfu rwa Adolphe Nshimirimana ndetse n'ipfungwa rya arengewe mu bunyoni. Naho ico gihe atabishasha vyigeze bivugwa mu rubanza rwa General Bunyoni na bagenzi we hari amajenerali ya Murantunge hari amajambo yahavugiwe atangaza cane abitavye urwo rubanza na amajambo kandi yaje afise insiguro zikomeza ukungene Burundi butwawe mu ntwaro ya CNDD-FDD. General Bunyoni niwe yemereza ivy'amashiramwe aranira agateka kazina muntu yaramaze imyaka ashira habona areta ikabihakana. Hari kugenekerezo ya 27 Rusama mwaka wa 2024 General Arengewe mu Bunyoni yarabajijwe icatumye ahunga urugo rwiwe iginzego z'umutekano zari zigiye kumusaka mu ijoro yo kugenekerezo ya 16 rishira igenekerezo ya 17 ndamukiza umwaka wa 2023 yongera kandi abazwa n'uwamuburiye. Bunyoni yishuye ko yaburiwe n'abantu babiri harimo General de Brigade Emmanuel Ndayiziga yamwandikiye message ndetse na Lieutenant General Silas Nigurirwa yabimwibwiriye. Bunyoni yanasavye ko abo bajenerali babiri barengutswe bakabazwa nabingene baburiye umuntu bari bazi ko ashaka gutembagaza ubutegetsi. Mu vyo Bunyoni yasiguye ico gihe yagize aca General Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego kandi ntibigeze bafatwa. General Atanazi Kararuza yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego z'umutekano kandi ntibigeze bafatwa. None ni jewe nka General de Police nari kwigereza ko abajenerali babiri bamaze kumburira ko hatanzwe itegeko ryo kundasa mu gihe bari kuba bahejeje kunsaka. Nimigihe hari abasirikare n'abapolisi bamaze imyaka n'imyaka mu munyororo bagezwe ko aribo bishe General Adolphe Nshimirimana ku igenekerezo ya 2 Imyandagaro umwaka wa 2015. Abo bantu baraburanye barerekana neza ko igihe Adolphe Nshimirimana yicwa batari Bujumbura. Sentare zararonse ivyemezo bikwiye ariko ziguma zibarenganya. Bamwe urubanza rwageze no muri sentare nahinyuzwe ariko vyaranse ko batunganirizwa. Muri ico kiringo cose General Bunyoni yarajejwe umutekano inzego yararongoye nizo zabeshiye abo bantu. General Bunyoni yerekanye ko yarazi neza bishe General Adolphe Nshimirimana ariko arareka hapfungwa inzira karengane. Nkuko kandi yagarutse kuri vyinshi vyavuzwe ku rupfu rwa General Atanazi Kararuza. Hano General Bunyoni yavuze ivyazi koko arazi ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwagandaguye abantu bukaca buraba bo babeshera bagapfungirwa ivyo batazi. General Bunyoni nawe kandi ngo yaragize uruhara rukomeye muri ivyo binyoma bipfungiye abantu busa. Benshi bakavuga ko bitumvikana ingene sene nahinyuzwe itaciye ibikorera ko maze karekura inzira karengane zagirizwe urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana mu gihe abarugizemwe uruhara bose General Bunyoni yari kubadoma ko urutoke muri urwo rubanza bagaca bafatwa bagakubitwa intahe mu gahanga. Gusa kandi nkuko Bunyoni yabivuze General Adolphe Nshimirimana nawe hari amakuru avuga ko yo barazi ko yimirije kwicwa. Hari inkuru yigeze gushigwa ahabona mu mwaka wa 2023 aho haraciye imyaka Lieutenant General imyaka 8 Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandaguwe benshi ico gihe harashizwe ahabona amabanga atangaje abaganire na bamwe mu bari begereye President Nkurunziza. Muvyo bavuganye bavugaze ko igihe cyo kuyashira habona kitaragira nubu niko biri kubera ayo mabanga harabo yoshobora gukwegera. Amakuru tugiye kubasangiza hano yavuye kuri umwe mu bagenzi w'umuhisi avuga ivyabonye vyamutangaje umunsi mbere y'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana be no ku munsi yiciweko. Uti Adolphe Nshimirimana yambwiye ko amaze ukwezi abizi ko bagenzi we bashaka kumwica.
nkuko vyama ntitwigera tuvuga waduhaye inkuru kugira ntitumukwegere. Waduhaye inkuru yatubwiye ko kwigenekerezo ya mbere myandagaro umwaka wa 2015 yagorobereje ku kirabi wabo w'abantu ca Adolphe Nshimiyimana. Ico gihe yari afise ubutumwa rungikanywe na kimwe mu bihangange vy'ico gihe nituvuga izina. Yamubwiye ati ndagusavye ubwira Adolphe ko bagira bamwice kandi ko ingingo yafatiwe mu bakomeye cyane. Jewe ntiyovyemera ndabimubwiye ariko wewe aravyemera. Mubwire basi aze ariyunguruza muri ya jipe burende. Waduhaye inkuru yavuze ko hari haciye amezi make General Adolphe Nshimiyimana hatswe kuraswa mu Kamenge. Kuva ubwo President Nkurunziza yobari yahaye amajipe mutamenwa burende abategetsi batatu harimwo Adolphe Nshimiyimana na Arengiyome Bunyoni. Bunyoni we yari yaciye yongereza umutekano wiwe yongeramwe izindi modoka muzimugendanira. Abo bandi bose baciye batangura kugendera muri izo jipe. Adolphe Nshimiyimana we yayigenderamo mwijoro gusa atashe ku murango yabandanije kugendera muri camionette double cabine. Waduhaye inkuru yatubwiye ko vyamugoye guha ayo makuru Adolphe Nshimiyimana mu mugoroba. Yaricaye mu kirabo iwabo w'abantu ariko asangira agacupa n'abantu bane nedushimye kubatomora. Uyu muntu yaramubwiye ko amukeneye cyane ariko agoma yicariye muri ba bantu ngo yaratinze aramuronka wenyene aramuha ya makuru. Wa muntu yatubwiye ati naratangaye cyane, yanyishuye ngo ntihukivyumva ndabimaranye ukwezi. Uko namubonye wame ngo yaramaze kwakira urwo rupfu yararindiriye isaha yago gusa. Uti narumiwe. Uwo mugoroba iwabo w'abantu Adolphe yararindiriwe n'abantu benshi cyane abari bakeneye ibiti. President Nkurunziza yari yimirije gutangura ikiringo ca gatatu. Hari benshi bariko barisabira bafata ko Adolphe abavugiye bice bikunda. Abo bantu Adolphe ntiyabakiriye. Hari bamwe bahisemwo kurara iwabo w'abantu kugira ngo bazomuronke bukeye mu gatondo agarutse. Reka tugaruke noneho mu gatondo nyezi na kigenekerezo ya kabiri myandagaro umwaka wa 2015. Cyari gitondo cibitutwa wamenga imvura ishaka kugwa ariko hari muci aho yariwe mu Kigobe. Adolphe Nshimiyimana yari yagumye amagagwa kuva mu gatondo ka kare n'abavuga ko bamurindiriye wabo w'abantu. Harabo wenyene yari yarayasavye ko bazindukire iwabo w'abantu ngo babonane ivyo abatuma. Harabandi bari bamukeneye ngo abasabira ibiti muri leta ya President Nkurunziza yari igiye gushingwa. Adolphe yavuye aho yaba mu Kigobe hafi saa 2 z'igitondo aziko agiye wabo abantu akacaja handi hantu kubonana n'abandi hanyuma akacinyaruka ku kirimba kwa President Nkurunziza kumubwira ivyo yaganiriye nabo bose. Hano harakenewe amatohoza yimbitse kubijanye n'uyo mubonano yategerezwa guca ajamwo ku kirimba. Adolphe Nshimiyimana yavuye muhira abateguye kumwica bamubona afata ibarabara riva mu Kigobe uci imbere ambasade y'Abanyamerika hanyuma yinjira ibarabara ryitiriwe igenekerezo ya 28 Munyonyo aca imbere y'ibitaro rwa Karidi. Yari yicaye imbere muri camionette Toyota Hilux double cabine yirabura yicaye iruhande rw'umushoferi wiwe yitwa Sanford. Inyuma yari afise abapolisi babiri bajejwe umutekano wiwe. Harandi masoko avuga ko inyuma hoba hariyo abapolisi babiri. Isaha 2:20 imodoka izanya Adolphe Nshimiyimana yarigeze aho Boulevard du 28 Novembre yahurira na Boulevard Mwambutsa igabanya umurindi kugira ikati dugi wabo w'abantu. Ako kanya nyene hashitse indi camionette double cabine yari rimwe abasirikare batandatu bambaye ibintu bibanyegeza mu maso bari bafise ibikoho bikomeye nka Lancer roquette na za mitrailleuse. Iyo modoka ishikihagarara imbere yarimwe Adolphe Nshimiyimana gukibuza kubandanya. Mukanyi sase roquette itegwa imodoka ya Adolphe irayihusha abandi bafise mitrailleuse batangura kurasa. Ihindira roquette yo igema ya modoka Adolphe Nshimiyimana agerageza gusoka acaraswa mu mutima abarapfuye. Umushoferi Sanford yazarashwe yapfuye kare. Ubundi mu polisi yitwa Ciza ari inyuma nawe nyene yahasize ubuzima. Abasigaye barimo witwa Muvuduka barakomeretse. Igandagurwa rya Adolphe Nshimiyimana ryari yateguye bikomeye. Ico gitondo imbere y'uko araswa abantu bambaye umwambaro w'abacungera umukuru w'igihugu bari batonze kwibarabara nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane. Bamwe bari bafise ibikoho bikomeye, imodoka zindi ntizariko zirarengana. Hari inyifato zitangaje mu bakozi biperereza. Waduhaye inkuru yavuze ko ico gitondo yabonye inyifato zitangaje muri bamwe mu bakozi biperereza aho yagize ati tucumva ko Adolphe yajeje kuraswa twarabonye Kazungu Joseph Mathias Niyonzima turamubura, twaramurondeye turamubura, amatelefone yose yibuka ari 3 yarazimije. Yagiye kuboneka ku mugoroba avuga ko telefone ziwe zari zagize ikibazo. Tugeze mu iperereza nkoroka yaboneka atacu mu bwiyi vyabaye. Hari abakunda kuvuga ngo Adolphe yasotse imodoka ari kararasa ariko sivyo. Ngo ubundi hari inko Kalashnikov AK47 Adolphe yagendana ahantu hose yabari. Ni inkoho yari yaravanye ku rugamba. Ari mu modoka iyo nkoho yaba iri hagati y'amaguru. Ngari ku munsi apfa iyo nkoho na yari afise. Hari ujerwe kumugendanira umubrigade yitwa Blaise. Mu bisanzwe uyu yari umuntu bamana. Nawe ico gitondo ntibari kumwe. Blaise yavuze ngo bari guhurira iwabo w'abantu.
bamubajije iyo nkoho ya Dorofili yishuye ko yari amaze igihe ayitanze ngo bayihe abari muri Kiribahondezi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nta numwe yatahuye ingene rero inkoho ya Dorofili ariyo yatanzwe gutyo. Umuntu araje byabaye arabona ko ari urupfu rwateguwe mu butegetsi. Nkuko vyamye biba mu butegetsi, nta matohoza yo kurigeza kogwa kwiganagurwa rya Adolphe Nshimiyimana. Uyu muntu yatubwiye ati: turi benshi dufise ico tuzi mu vyabaye uwo munsi, ariko nta numwe yigeze abitubaza. Sinahura rero ingene batohoje batarondeye nk'abo bose bari barindiriye Adolphe wabo w'abantu, bakaraba ko bamwe ataco bari bazi. Ngo birashoboka ko rero hari abari bamusavye umubonano kugira ategerezwe guca mu kibanza yarasiwemwo. Imibonano yose yarafise yari ikwiye kwigwa n'abatohoje. Inyifato zamwe mu bakozi b'iperereza zari zikwiye gutohozwa neza, bikaboneka ko bamwe bashobora kuba bari bazi umugambi wo kwica Adolphe Nshimiyimana. Inyuma y'urupfu rwa General Adolphe Nshimiyimana kandi Perezida Nkurunziza yatanze indwi imwe gusa ngo abamwishe babe bafashwe. Nyuma y'iminsi 6 gusa, Procureur General de la République Valentin Bagorikunda yatangaje ko abarashe Adolphe Nshimiyimana bamaze gufatwa, ko hari hakirondegwa ababatumye. Nivyo hari umugwi w'abasirikare n'abapolisi batoya bafashwe bagirizwa ko bisha Adolphe Nshimiyimana, ariko vyaragoranye ko habaho urubanza rwabo. Imyaka iraheze bapfunzwe bataburana. Iyo bishitse hakabaho uboneka ko afise ivyazi yarafatwa kicwa n'iperereza. Ishiramwe Focode ryegukira Pacifique ninahazwe ryatoje ku bantu babiri biboneka ko ari cyo bari bazi. Umwe yaranyurujwe n'iperereza burwirengero, uwundi yasohoye iborero rikuru rya Gitega aricwa. Bikaboneka ko rero ubutegetsi budakeneye ko ufise icazi aja mu rubanza, ahubwo aricwa. Parike vyarayinaniye kwerekana uruhara rw'abafashwe. Kugeza ubu urubanza rwabo ntirurahera. Bamwe Valentin Bagorikunda yavuga ngo baracarondegwa, ngo nibo bategetse iryo gandagurwa, vyahereye ngaho yabivugiye, nta numwe yasubiriye kurondegwa. Aho yaburana nkuko twabigarutse ko dutangura no makuru, Jean Nkararenga yo mu Bunyoni yavuze ko abishe General Adolphe Nshimiyimana batigeze bafatwa. Yavuze kandi ko igihe we nyene ahunga baje kumusakanse kwicwa nka Adolphe Nshimiyimana. Amajambo asa nasigura ko ubutegetsi bwiciye Adolphe Nshimiyimana. Adolphe Nshimiyimana ngo yarafise abansi impande zose. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, mu butegetsi bwa Nkurunziza ndetse no mu makungu. Urupfu rwe rero ngo rurashobora kuba rwarakozwe ko n'abantu bo mu migwi yose nkuko dukunze kubivuga. Amwe mu makuru dufise twahawe n'abari begere Perezida Nkurunziza ntituragera kuyavuga kugira ntidukwegere abayaduhaye. Gusa ico benshi bagaruka ko nuko urupfu rwa Adolphe Nshimiyimana rwagizwemwo uruhara rukomeye cyane n'ibihangange bikomeye nga mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bakaba bakiri mu mabanga, abandi nabo bakaba baravuye mu mabanga nkuko Alenge yo mu Bunyoni bivuze ubwo ari mu rubanza rwiwe imbere ya abacamanza. Mu yandi makuru agezwe ko, reka tugaruke ku bindi biriko biravugwa nanone mu bisata bitandukanye. Gusa ahanini reka tubanze tuvuge ko hari umugabo yitwa Pascal Mango yoba yanujwe n'inzego z'iperereza. Nta byinshi tuzi ku mwidondoro wa Pascal Mango, kiretse ko yaba mu Maramvya ibarabara rya 15 aho bita ku Buhomba. Ikindi tuzi nuko we na bene wabo bari abanywanyi b'umugambwe CNL, ko bari abarimyi b'umuceri. Muri ndamukiza umwaka uheze w'ibihumbi 2025 twararonse ubutumwa butabariza Pascal Mango. Ubutumwa bwavuga ko Mango yanyujwe kugenekerezwa 29 ndamukiza uwo mwaka w'ibihumbi 2025 amaja kuri Kotebo mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe yagiye mu gisagara ajanye n'umupeji wa commune Mutimbuzi yitwa Ntazizana. Bari bagiye kurondera abavuganye bwa nyuma na murumuna wa Pascal Mango yitwa Masemo, uwo nawe nyene yaraherutse kunyuruzwa. Amakuru akavuga ko Pascal Mango basezeranye na OPG aho kuri Kotebo Mangaca aranyuruzwa. Amakuru yakurikiye yagumye avuga ko Mango apfungiwe mu iperereza Bujumbura, ayandi akavuga ko bamaze kumwica. Uwanyuruzwa ico gihe si Mango wenyene. Uko kwezi hari hatanguye kunyuruzwa Masemo murumuna wa Pascal Mango, naho avuga ko yakuwe mu mirima. Uwavuzwe ko yamunyuruje yarapfunzwe gato ku biro vya commune Mutimbuzi, nyuma y'indwi zibiri gusa aritahira. Nta cakurikiye. Pascal Mango yanyurujwe ariko atohoza ivyashikiye murumuna we. Amakuru dufise akavuga ko hari uwundi mwene wabo wa Pascal Mango azwi ku izina rya Vari, no kuvuga Varisito Bakevye Umusaya, nawe yamufashije kurondeza Masemo. Vari nawe nyene yoba yahavuye anyuzwe inyuma ya Pascal Mango. Nta makuru akwiye twaronse nimba Masemo na Vari nabo kugeza ubu bataraboneka. Nkuko benshi bariko baravuga, uhogira amakuru akwiye ku mwidondoro wa Pascal Mango, Masemo na Vari nawe yogira icyo ashikirije kugira ngo amatohoza kwinyuruzwa yiwe y'ibivugwa ko vyakozwe n'urwego rw'iperereza navyo bimenyekane. Ngo rero amakuru yaragezwe ko kuri uyu munsi w'Imana. Cyane subscribe canke sabone ne butarafyenda ko kugira ngo tushikirane nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe.
Turabakengurukiye cane gose rero mwe mwese mubandanya mudukurikirana aho muzoba muherereye hose kw'isi, bisangize n'abandi nk'uko tubibasavye kugira ngo bose bize birabashikira umwanya ku mwanya. Naho ubutaha.